Subwa mbere mu Burundi haba ibikorwa byo kurondera kwegeranya abantu. Buriya abo muri Severe barabizi mu 1964 harabaye kugerageza kwegeranya abantu bamaze kubona imishamirano yari cane mu nzego z'igihugu cane mu mugambwe wadasigana ipronarongo igihugu no mu nama nshinga mateka. Baragira inama Igitega yamaze imisi tari mike bagira bati turabe ingene twosubiza hamwe. Baravugana. Mugabo ugiye kuraba ivyakurikiye barahendanye. Kuko inyuma niho hatangura kuboneka amarorerwa n'ubu tugikurikiranwa n'ingaruka mbi zayo. Barahendanye. Mu 1988 gushika mu 1991 harabaye umugwi w'igihugu ujejwe ikibazo c'umwe bw'abarundi. Twari kumwe muri wo na Nyiricubahiro Musenyeri turi kumwe ngaha Evariste Ngoyagoye. Twaragerageje mugabo ntivyateye imbere kuko mwarabonye nyuma nta myaka 3 yaheze tutaguye kandi mu kaga. Aha ndagira kandi ndabahe un témoignage. Jewe ndi mu bashinze umugambwe Sahwanya Frodebu. Muri je nanditse amategeko gedegwako mbere nakaranga mutima ka Sahwanya Frodebu, projet de société. Mu byo twari twanditse yuko mu mugambwe Sahwanya Frodebu tutazokwemera ko hinjiramwo abagizeho nyabwoko. Hanyuma bishikiriye umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu ati ico kintu mutagikuyemwo uwo mugambwe wanyu ntituwemerera. Uwo mushikiranganje yitwa Ngeze François, Imana yaramaze kumuhamagara. Hanyuma rero jewe ndibuka yuko Melchior Ndadaye yari ngaha jewe ndiko datembera iboraya ndiko ndamenyesha umugambwe acarandumako ati nyabo natebuka ati bya bintu wandika umushikiranganje Ngeze yavyanse. Mbe yavyangiye iki? Mutega amatwi mwumve akamaramaza ku barongozi bamwe ndaza kubishikako. Yanditse ngo muvuze gutyo muba muvuze yuko umugambwe Sahwanya Frodebu wanyu atamututsi azokoza bw'ikirenge. Sindamubesheye kuko ndafise urupapuro kwijambo yari yahaye ikinyemesha makuru c'abafaransa AFP ndarufise. Kandi sinuza kumubeshera nukuri. Iyo rero niho ngira ntambukenza. Iyo rero abari mu nzego zo hejuru batumva badategera batagendera uko kurondera ukuri mu nzira yo kumwanyisha abarundi ngo ayone cyo kimwe hama hari ingorane. Wumvirije n'ubu uko mutanguye uko mariko murabivuga muvuga muri twebwe turumugwi technique mutibindi murabariza ahandi. Harakenewe ni recommandation ya mbere. Harakeneye ko haba cohérence hagati y'ibigwa byose biraba kurondera ukuri no kunywanisha abarundi aho bica hose kandi bikaba bien coordonné par les institutions de l'État. Imigwi ngiyi irondera ukuri ko kunywanisha abantu imaze igihe kirekire iri kirakora birayigora. Biranashika naho bidemobiliza abantu bituma abantu batizera bati bye turiko tuvaye tujaye. Jewe imigwi nzi yagiye ikora ntiyarenza imyaka 3. Uwi wacu umaze imyaka ingahe? 10 n'ingahe? Ngira 12.
hamaze kuza guhindagurika kangahe imigwi ngiyi ntibagenda bahindagura abantu igihe cyose ntituze turabeshanya uhindaguye abantu ucutuma musubira inyuma umwe agacagira ngo reka ntangurira ahi wanje erega turabibona je umugwi wa mbere abari mu Rwanda baraje kumbatsa nabandi bakambatsa kuri nabandi bazotsa nukuri abantu mukora muri presidence ibero komandasi ikomeye cyane gose guhindagura abantu bo muri severe igihe cyose uko imyaka 3 nishize nibiki si byiza biradestabiliza uwo mugwi bikawutuma utaguma ku ijambo utaguma ku ntumbero iki kibazo cy'u Burundi cy'ukuri nuko nkwanisha abarundi muri iriya myaka twama tuvuga usanga ari uruhererekanwe nico gituma mvuga mbere ntivyoteje koroha jewe ndasoma cyane ibitabu ndasoma cyane amatemwanyaje kuri ibibazo byacu barakubwira bati iyo hatabigandagurwa rya kwa gasore 65 ntiyari kuba ariko kubwira bakubwira bati batabigandagurwa rya ngenda ndumwe ivyakwirikiye 65 69 kurundi vyari kuba bakakubwira bati iyo hatabirindwi na kabiri kuri 8 ntiyari kuba hari umuntu twahaririye genda ko ndaguharira kuri iki kibazo arambwira ati ntibantunganye mwaragize ihomya bwoko mwebwe Afrode namubwira nti niba uvyemera ndagusavye ucumfata unshira imbere y'intahe unshira imbere y'abarundi gutyo ibintu bitonganduke n'ingoga kuko kenshi usanga aka kabibi ari twebwe indongozi tukabiba nta kibazo na gitonyi muri kino gihugu cy'u Burundi kiri hagati y'abahutu n'abatutsi n'abatwa nta na kimwe nta na hamwe uzosanga muri kahise ka kino gihugu hari abahutu canke abatutsi canke abatwa ku gatumba muri quartier hehe bagiye kwitunganya bonyene ngo tugiye gutera aba aca ngo tugiye gutera n'abari muzoge mutuhoze murabi nta na hamwe ariko akabikava hehe muri twebwe indongozi dufise inyungu tugenda turondera hamizo nyungu aho gukoresha neza ubwenge Imana yaduhaye musenyeri mufite akazi gakomeye cyane buri aho gukoresha neza ubwenge Imana yaduhaye tukagenda kurondera inzira zo hafi nico gituma rero buriya muri iki kibazo cyo kumwanisha abarundi barya abarundi bene wacu bakuru bacu ba data basogokuru bacu bo hariya mu mitumba nta kibazo bagutera je ndibuka igihe ndo mukuru w'igihugu naragiye ahantu abantu bari bashwanye hari Muramvya ndavyibuka barambwira bati erega kubahwa twebwe n'ubu twashaka kwisubirira mu mihani wacu ati mugabo hari abantu muri mwebwe mu Rwanda n'ubutegetsi Bujumbura baca babaza kutubwira bati mugume ngaho ivyo twipfuza ntiturabishikira rero nyakubahwa murongo Severe murafise uruhara rukomeye cyane gose mufatanije n'abarongoye amashengero mufatanije n'abarongoye aya mashira hamwe avuga ngo ntaranira ibico bya politiki mufatanije n'abamenyesha makuru ubwa mbere n'ukuri mubanze mudufashe twebwe indongozi kuvura imitwe yacu kwivura kuko ntituzashobora kuvura igihugu twebwe tutabanje gukira mugabo wagenda ukaraba mu mitwe yacu
turacagwaye ahubwo ndagira mbaze mbe hari abapsikologe muza murasaba ngo baze barafasha erega turagwaye tutabizi ugasaba umuntu ararahira afite ikibazo akarahira ndi bishoboka rero nagira mbereze ngaha iki kibazo kirakomeye si kuri kahise ka kino gihugu gusa ni no ku mahoro muri kano karere no ku mahoro ku isi ariko agenda ukaraba ugasanga ni kibazo kitavugwa ugiye muri Nations Unies ni gake bakikubwira ugiye muri Union Européenne ni gake bakikubwira ndaza umurundi mwene wacu yagiye ahantu ariko arayiga ibibazo by'ihonyabwoko aravuga ati hari abayihonyabwoko mu Burundi bati ihonyabwoko riri he bati woduha urwandiko ruvyerekana gwemejwe kugira ngo tubikorereko arabura yacira nayamira turakeneye yuko tutoteba hakabibwirizwa rihana ikintu citwa nyabwoko mu Burundi atariho nyabwoko uza kujya kuryagiwa gusa iho nyabwoko kuko hariho ibintu byinshi hariho mubaburo mwabuze mwebwe hari nibindi by'abantu bishiramo ngo je no bandumugabo nerekanye ko shobora kwigagaza nkanka ivyo abandi bose bemera le négationnisme le plus vulgaire le plus abject abo bantu gasanga ari garagambira agenda umengo isi ni yiwiwe kandi yarakoze amarorerwa yatumye igihugu kiba mu marira mu myaka ingana nguko hari n'abandi bashobora kugira manipulation kuri bibazo kuri za intérêt navuga nabo nyene ibwirizwa rikabahana kandi iriho rigakurikizwa aha rero nshatse guhereza ngira ndi hariho uruhara rukomeye cyane rw'inzego za leta je ndagira nsabe nukuri abantu bicare bavyige neza barabe bati twogira iki kugira ngo umugwi severe urangize ningoga kino gikorwa severe ntimuzokwihende ngo muzomenya byose muri detail haba na gato ahubwo ivyo muzoshika ko twabijya byose nivyo bizoribera n'aba universitaire n'abandi barondera bakarondera rero umutima uri munda ahandi barashika bagashika bagasha niyo uvuze ibintu bakagira ati uyu ariko arayivuga abikuye yabwiwe nande cyane bakagenda kwivugira ivy'iwabo mu mutwe agira mu universitaire bakandika ibintu bakavuga ibintu bitagira umutwe n'amaguru kuri bibazo murantunga navuze byinshi mugabo turakeneye no kuri mpereze gaha gufata ingingo kandi nta nizofatirwa atari mu rwego rukuru rw'igihugu kugira iki kibazo gitebuke gihere tumenye ico kuzira tumenye inzira yo gufata tureke kugenda umuntu wese mu gitondo aza ngo kuri jewe haba namba tuze turondera hose bantu mutaritura BMBC Group muriko murahomba. BMBC Group nishira hamwe rutura yubaka rigaca rigurisha amazu kuva mu bihumbi 2012. BMBC Group ririko rirubaka amazu mu gisagara ca Bujumbura ibigwati vy'amazu meza cane hafi uburari igihumbi. Umve tubahonje. BMBC Group iriko yubaka ibigwati vyagutse cane usangamwe amazu amajana n'amajana. Aho ni muri quartier Miriware ya mbere Diaspora City Tenga na Gahahe n'ayari karaduzwa mu matongo y'abantu. Abakiriya ba BMBC Group hanini n'aba diaspora. BMBC Group ifise amatongo kwije bisabwa wiguriye inzu yawe mu nyuma ntazuguruzuguru. BMBC Group ikubakiye inzu ushobora kuriha cash canke bukebuke canke kwidanirizo imyaka 20. BMBC Group irubaka inzu igacishiramwo vyangombwa vyose ukinjira umenga utashe muhira.
BMBC Group yarazize kuzera imze umva kabirya kayo yifitiye n'inganda zihingura ibikoresho bijejwe kubaka ayo mazu. Murashaka kubakisha amazu y'uburaro, amahinguriro, amahoteli, amashure, ibitaro n'izindi? Egere BMBC Group ifise aba engineer b'inzobere kandi bo ku rwego mpuzamakungu. BMBC Group muzoyimenyera ku mazu yakaka kandi akomeye cane ku biciro vya mbere biri hasi mu Burundi. Ariko je sinifuza ko munyarutsa ngo muheze kibina ciza nivyerera inzara vyerera umwaka hako mupfuvya canke muzigiza ibintu ngo bikora buhoro buhoro mukabikora neza muzokwari mudusigira ibintu bizotuma dusubira mu ihumbi. Ndabashimire kandi kubera mugwanyujejwe kumenya ukuri no kumenyekanisha akacaza n'ikigabane ca kabiri cyo kunywanisha abarundi. Nibaza rero ko kuri mwagohejeje ko mwatanguye ikigabane ca kabiri cyo kunywanisha abarundi cyaye kumburengera muri ko mubikorera rimwe, ariko harageze yuko ikigabane kije hageze uri kurumviriza ibivugwa uyu munsi hirya no hino, urumva yuko ivyo twita la fièvre byo no kwitangira ngo la tension ethnique bisa n'ibiriko birabi ni débat usomye vyandikwa hirya no hino ibivugwa birabone uko barundi bakenewe kuvugutirwa umuti wo kuvavanura n'urwango, kuvavanura n'amacakubiri, kuvavanura n'injyane, uko bakaja mu iterambere, uko nshobora gutera imbere tuguma duterana imigere, tuguma twidoga, tuguma dutana ku mwikomo. Iyo bariko baravuga les victimes, je mu ba victime ndimwo, hari wambwiye ati we nta muvyeyi wabuze 72 inyuma yaho. Noya mwe mu bifata nabi. Naragize kwishura umenyesha makuru yari kwavuga ati none nk'abajya abana bimbonera kure imyaka 20 10 n'ingahe bavuga ngo caratuvunye. Kujya so kubera cyabavunye gute? Ni cyabavunye kuko nk'umwana yari muhira atagira umuvyeyi, abavyeyi bose bari kugwana, ajya ubugara imisi yose yaburose cyakara atariye atigira abona umuvyeyi, cyaramuvunye nuko nyene. Na president bantu yarigeze kuvuga ati twebwe caratuvunye kandi ntabesha. Ujya naribonye se umuntu amaze imyaka myinshi washaka n'umuntu aba yarabonye ibara aho rigwa. Ndazi ko yabonye ibintu byinshi muri iki gihugu, tuvuze ko yaribonye tuba tubeshe. Caramuvunye gusumba benshi mu bari ngaha muri twebwe. Amavuze naje ko ndi victime nibuharira uko jewe hari bandora tuyaga ngatanga iciyumviro akakubwira ngo murasubiriye bimwe vy'72 nawe 72 ntiwariho. None je umbaza gute ivy'72 kandi 72 ntariho? Hari abarundi benshi bazira uno muzi ivyabaye 72 kandi batariho. Abo n'aba victime ngira ngo do category X canke Y mugabo bari twoshobora gukategoriza les victimes ama category do A à Z. Twese turaba victime. Hariho nk'uno munsi umuntu yagiye kwimukira mu Ngagara canke mu Nyakabiga canke kumusakora muri ayo makartier, ariho habaye abagumutsi benshi mu 2015 bavuga ngo ni quartier y'abagumutsi. Nawe ni jambere amanutse Bujumbura ni harose ashobora gupaga haki kumusaya agacaja muri abo bantu, nawe acaba victime y'ivyo bintu yasanze. Ngira ngo ico kirumvikana twese tucumva kumwe. Uko kunywanisha abarundi hari umuntu aca yumva kumenga no kunywanisha abahutu n'abatutsi. Abahutu barabiza amacakubiri hagati yabo, hari ivyo batumvikanako ya de conflit d'intérêt hagati y'abahutu. Barakeneye ngira ngo kumbure nawone umuntu yo banywanisha. Abatutsi niko kuko abatutsi bafise ivyo bapfa n'umuryango w'abana batanu, umuvyeyi amari ko aramubwira ngo abana biwe batanu barafise abapfa ikaramu, harabapfa icyumba ciza baryamamwo, harabapfa aho bicara mu modoka, ko bafise imodoka zijeje ngo amujya yicara imbere nanje ngomba kwicara imbere. Nukuri kunywana bikenewe mu mashengero, hariho umujyano mu madini, mu kazi ka leta hari abusanga ari nk'undi wakazi. N'umugambi rero novuga ni umugambi kandi uzokwama naho CV urangiza ibikorwa. Ico ni ko leta izokwama mu imisi yose, imiryango izokwama imisi yose, abaserukira amadini n'amashengero bazodufasha imisi yose, abamenyesha amakuru bafite uruhara mu gufasha abantu kunywana. Dutegerezwa kwirinda kugambe, kwirinda gukora ibikorwa byotuma dusubira mu ihumbi. None ko tuzi vyabaye ivyagoye abarongoye igihugu kuva mu myaka iheze kugeza no munsi, kubera iki tubisubiramo? President Bantunganya ari ngaha arazi neza yuko igihe umugambwe Sawanyafrodebo wafata ubutegetsi muri 1993 haravuga ijambo ryitwa gususurutsa. Nk'icyo kintu wowe susuruka mugabo reka n'abandi basusuruke, utwaye abantu gukanya bagiye ubashyize muri frigo bategeza kugerageza gusohoka muri frigo. Ivyo byose rero no kuvuga ngo ko naka yabikoze sinegerezwa kubikora. Mukiro ngo ingirigira nk'iyindi ikavuna ibano nk'iyejo. Si kubera umuntu yishe je ntegerezwa kwica.
umuntu yarivye sintegerezwa kwiba tegereza kumva yuko tugabuti harabaye niyakabe hafimbwa n'imbeba kimwami n'ingoma niko abandi bavu ntidusubire mu vyabaye ntidusubire mu ihumbi hariho ibintu genocide intellectuelle yayivuze yarabaye muratemera ko habaye genocide intellectuelle ari ihenda cyane mu kwica abahutu bishwe 72 cyane cyane abari baramaze amashuri les fonctionnaires les commerçants n'abanyeshuri mu mashuri ari nyuma ya y'uwicumi president Ntibantunganya arabizi yoba yarokotse kubera atari bwashike mu mashuri y'imbere naho ndazi ko bari kumutwara nk'abandi mu seminari mu giragera bagenda gutora abantu yakingiwe n'imyaka mike yiwe ivyo vyarabaye ça genocide intellectuelle bya bintu byo orienta abantu uravye intara gushira amashuri meza mu ntara imwe ayandi ntuyashireho ivyo si vyarabaye none umunsi hari imyidogo ivuga yuko mu gutanga amaburuse usanga ari abana bamwe kuja muri context ari abana bamwe ivyo duteza kubigwanya twivuye inyuma ntidusubire mu vyabaye harabaye niyakabe ivyo nibize bisubire kuba nivyo turakora ivyo abandi bakoze urumva ico rero nuko tudakora nk'ibindi abandi bakoze ikindi naco novuga cofasha kugira ngo ukunywana ko gutsimbatari gushinga imizi nuko haba ubutungane mu gihugu erega hajya keshi ingwano tujamwo injyane tujamwo nuko haba habaye akarenganyo umuntu agahaguruka pour revendiquer ses droits aussi longtemps que des droits seront confisqués uwo muntu droits zibe zabaye confisqués azohaguruka azigwanire arondere n'abamufasha ubutungane rero butegezwe gushinga imizi tuvuze ubutungane aho uca yumva bimwe byo mu masentare kuva mu intango ugeza muri nayinyuzwa oya ubutungane naha uko twicaye urashobora kuba butubahirijwe umuntu ukamuha agatebe gatoyi ubundi ukamuha intebe nini umuntu ukamugaburira ibikaranze undi akagira ibidakaranze muri bisi umuntu akaba wowe rero ujyanye cyangwa nimwegerane kuri intebe mwe batanu ahandi yicaye batatu hageze gutanga igitoro ugasaba kuri station ari ubacishije imbere ubundi asigaye inyuma ivyo byose n'ubutungane buke ubutungane buteza kubaho mu bwoko kwacu kwa misi yose usabye ijambo akarironka ubutereka gaterekera abantu bose ntihagire ubacira kwiteka mwishure umwana wa nakamye baramwicara imbere undi ngo yicara inyuma ubutungane mu buzima bwa misi yose ubutungane rero buca bukurikira n'intwaro ibereye hamwe azoboneka intwaro idakumira hageze gutanga akazi abantu bose bafite des connaissances et des compétences appropriées bakaronka na abarundi bazosubira kwidoga reka kwidoga biva yuko hariho umwana n'ikinono mu binabiriya tugwanye umwana n'ikinono kana kari mu mpere ni kari mu nama ndazi ko jewe ndakunda gusoma amadosiye menshi yaba yavuye mu madini mu mashengero mu ndwara mu mashirahamwe atandukanye hama hariho umwe n'ivyo byo kwidoga byuko abantu barenganya abandi kandi ugasanga nivyo twige rero kutarenganya umuntu wese sinovuga ngo nituzongana nshobora kurungana mugabo ivy'amateka umuntu wese amurekurira abironke atangunzi atawanja wangura ikindi ngomba gusozerera ko niki kintu c'imico mu ndero kuko nitwa tugomba les valeurs z'ubwo butungane z'uko gusabikanya z'ubwo buntu nuko tugerageza kugaruka ku ndero ishingira ku mico y'abarundi biroroshe mbega ko abakoroni n'abamissionari n'aya madini n'amashengero bitaraza mu Burundi hari abahutu n'abatwa n'abatutsi mugabo bakaba batari bwafata imipanga ngo batemeje cyangwa ngo barasane ni kubera igihugu cacu cyari mu mico myiza abarundi ubarinjiranye n'imico mibi bararishano ryinshi bitandukanye barigaburirwa n'abantu batandukanye bamwe baruga badakaravye abandi sinzi ko bakaravye ivyo bica bituma bija mu kubaho kwabo amafilime baraba ibitabo basoma amafilime bazari hari mu bwicanyi bwaje bukurikira rero ivyo bintu uteza ro guhimbira yuko dushaka kwenkirika les valeurs positives tubihera mu ndero tugera kuri amashure y'intango yo kwimenyereza école maternelle twigishaho kizira kwiba kizira kwica kizira kuremenaniriza abandi abana bakabisubiramo nk'ivyese bakabikina bikaja mu marano mu maraso bikaja mu nimatima y'umutima bikaja mu misoso n'imisokoro y'abarundi bihereye hasi twebwe tungana gutya turi mu kwigira n'uwogerageza kutubwira ibintu hariza tubwira hari n'abumviriza bagatwenga ngo ni diplomasi canke ngo akakubesha kandi atari ivyo muga abana batoyi baroro kiti kigororwa kikiri gito tuhebe rero ivya capitalisme sauvage aho umuntu agomba gutunga
ibirenze urugero abandi abibagiye agaca agomba no kugira bita privatisation de la violence symbolique akarondera amateka mukingira n'ivyiwe tujye gusabikanya ivyo dufise nibaza yuko ivyo bizodufasha kunywana gusumba ibiganiro vyinshi n'amanama menshi murakoze.